Mudukundire tubaramutse tubahe n'ikaze muri kino kiganiro twabateguriye cuno munsi. Psikologe nkuko vyamaniwe abatunganiriza ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media, akaba ari nawe anabibashikiriza. Muti mbega psikologe uyu munsi waduteguriye ikiganiro kivuga akuki? Uyu munsi nabateguriye ikiganiro kigaruka ku biriko birabera muri Kenya, na cane cane mu bisagara bikuru nk'igisagara ca Nairobi, igisagara ca Mombasa hamwe n'igisagara ca Nakuru. Nza kugaruka kuri Mandamano canke imyiyerekano iriko irabera muri kino gihugu ca Kenya. Twifashishije ibinyamakuru bitandukanye, twagiye turasoma turaba kuva mu gatondo, nariko ndaraba ukuntu biriko biragenda. Hari ama video ari en direct, hariho n'ibinyamakuru nyene vyagiye birakora ino nkuru. Rero nanje ncangira nti reka ndayisangize abo dusangiye umuryango basanzwe bakurikira ibiganiro bica ku rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Rero sangwa ikaze rero muri kino kiganiro, ariko ushobora kuba uri mushasha utari bwabone runo rubuga rwacu, urahawe ikaze ugire subscribe kugira ngo uzohorubana natwe mu bwami bwa Pisco Entertainment and Media. Urahawe ikaze rero kugira ngo uzohore ubona bishasha biciye kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube. Reka rero tumira amateka gatoya, hanyuma ncenza tugende turaraba ivyo twakuye ku rubuga ku kinyamakuru AP News cagiye kirandika. Hariho n'urundi rubuga rwitwa Kenya rwitwa kenyamoja.com, narwo nyene urwo rubuga twashoboye kuraba amakuru amwe yagiye araca kuri runo rubuga. Tutibagiye na Citizen tuko turabibona ukuntu vyagenze, NTV Kenya, byose turiko turabiraba. Rero reka tumira amateka gatoya, ndaje ndababwira abimwe mu vyabaye uyu munsi canke mu biriko biraba. Turasubiye kubaramutsa, sangwa ikaze rero mw'idonido rya kino kiganiro. Nemeje kubibabwira uyu munsi nabateguriye ikiganiro kigaruka kuri manifestation canke mandamano iriko irabera mu gihugu ca Kenya, na cane ku migwa mikuru, donc mu bisagara bikomakomeye, ibisagara bitatu ahanini nivyo nabonye amakuru. Kuvuga igisagara ca Nairobi ku mugwa mukuru hamwe na Mombasa n'ikindi gisagara ca Nakuru. Rero mu gitondo c'uyu munsi igipolisi ca Kenya cashizeho road blocks nyinshi zinjira i Nairobi kugira kigenzure uruja n'uruza rw'abantu imbere y'imyiyerekano ya Gen Z n'iyindi migwi y'abatavuga rumwe na leta. Ibikorwa byinshi vya business vyugaye kandi umutekano wakajijwe cyane hafi y'inyubakwa z'inama nshingamateka. Ayo n'amakuru dukesha AP News niko bashoboye kuvyandika, natwe tuca turavyandika kugira ngo tuze tugire ico tubivuze ko. Murumva yuko igipolisi cazindutse kizibira amabarabara kugira ngo kigenzure uruja n'uruza gwinjira Nairobi, kandi bavuze ko umutekano wakajijwe cyane. No kuvuga bashizeho abapolisi benshi cyane hafi y'inyubakwa z'inama nshingamateka. Ngira ngo mwarageze kubona igihe haba imyiyerekano, ngira hari nko muri 2024 barashoboye no kwinjira mu nama nshingamateka, mwarabonye ukuntu byari bimeze. Rero uyu munsi bakajije umutekano cyane kugira ngo ntibisubire bibe nk'ivyabaye muri kiriya gihe, kugira ngo abanyagihugu bari mu myiyerekano ntibasubire kuja konona mu nama nshingamateka nk'uko babigenjeje ubwa kare. Muradutunga video irajamwo urwamo, kuko jewe nibereye iruhande ya garage. Iyo abandi bari mu myiyerekano hariho abandi ivyo nyataco bibabwiye, kandi ni vyiza nta woja mu ivyiyumviro vy'abana bariya si bimwe, niko no bivuga.
reka bironderere ay'ubufu. Iyi myiyerekano iriko iribuka imyaka 2 iheze habaye imyiyerekano ikomeye mu mwaka w'ibihumbi 2024 yatewe n'itegeko rya finance bill, aho bari badugije ibiciro aho abantu benshi basize rero ubuzima. Imiryango y'ababuze ababo irasaba ubutungane n'indishi izakababara. Niki tugikesha nino nkuru tuyikesha AP News. Kuvuga rero murabyumvise yuko imyiyerekano ari iyo kwibuka abantu bahasize ubuzima haheze imyaka 2 hari muri 2024 aho haba imyiyerekano abantu benshi barahasiga ubuzima. Rero ico gihe ngo leta yari yadugije ibiciro, hanyuma abanyagihugu baca baja mwibarabara, ariko ariho rero abantu benshi basize ubuzima. Rero iyi myiyerekano y'uno munsi ngo ikaba ari iyo kwibuka abantu basize ubuzima muri iyo mu myiyerekano yari yabaye hari mu mwaka w'ibihumbi 2024. Abakuru batavuga rumwe na leta barimwo nk'uwitwa Kalonzo bifatanije n'abari mu myiyerekano mu gihe leta isanzwe ihari uyu munsi ivuga ko imyiyerekano y'amahoro yemerewe, ariko ibikorwa by'ubusuma n'urugomo bitazokwihanganirwa. Kuvuga rero ko leta yoyo ivuga ati imyiyerekano y'amahoro atari imyiyerekano yo kwica, yo kwiba, yo konona. Iyo myiyerekano leta ya Kenya irayemera, ariko mu gihe rero woba witwaje amabuye, witwaje ubusuma canke bwo guturira, aho ngaho onye inzego z'igihugu mucamu diringa nazo kugira ngo babandanye bakinga umutekano mu gihugu uca Kenya. Hari amakuru ava mu bibanza bitandukanye yerekana ko abantu ibihumbi bariko barakoranira mu bisagara bitandukanye vya Kenya, na cyane cyane Nairobi, Mombasa na Kenya. Kuvuga yuko hariho amakuru menshi yazindutse nyene acana akavuga ko abantu benshi bariko barakoranira muri ivyo bisagara meje kuvuga Nairobi, Mombasa na Nakuru kugira ngo bashobore kuja mu myiyerekano. Urumva yuko ibintu bitariko biragenda neza. Rero ubunye tuvugana tugiye turaba ku mateleviziyo atandukanye akorera mu gihugu ca Kenya, turaba tugenda dusoma mu binyamakuru bitandukanye, ubunye turiko turavugana hari imyiyerekano ikomeye cyane muri Nairobi. Nkuko mwagiye murabibona, abantu musanzwe mukoresha imbuga ngurukana bumenyi nka Facebook canke TikTok, ngira ngo muriko murabibona iyi nkuru uyu munsi niyo iriko iracana kuvuga ibintu ntibiriko biragenda neza. Ariko rero ikibabaje nuko aba bantu baja mu myiyerekano ntabwo baja mu myiyerekano kugira ngo baharanire ico baba bari guharanira, ahubwo baja mu myiyerekano kugira ngo basahure. Abantu benshi ugiye kuraba urabona yuko baba bagamije kwiba, kandi mu bihe haba habaye imyiyerekano hadaturiwe ibintu by'abana bariya usanga habaye ubusuma. Kuvuga amaduka aramenwa, baramena amaduka ya bene gihugu, baraja mu supermarket ziri aho bariko barakorera ivyo, barashobora kwiba, baragenda mu ma electronic, ahantu badanaza ivyuma vya electronic, ugasanga bariko barasahura. Rero ingorane niyo ingorane, ico baba bariko barahanira, ico baba bariko baravuga bati bariko baraharanira, sico bakora. Akenshi baja mu busuma, bakaca baja mu bwononyi. Rero kiganiro cari ico, reka tubandanye tubatohoreza amakuru kuntu biriko biragenda. Nihaboneka gishasha turaza kukibashikiriza kuri runo rubuga nyene ukuntu imyiyerekano iriko iragenda. Umunsi turi kwigenekerezo rya 25 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026. Nukuvuga haraheze rero imyaka 2 imyiyerekano yaburiwemwo abantu benshi ibaye. Nico gituma uyu munsi bariko baribuka rero abantu bose bashoboye kugwa muri iyo myiyerekano. Rero ikiganiro nene nabateguriye makuru nari mfise ya muri kano kanya yarayo, psikologe nije nene nakibateguriye.
urubuga nago ni Pisco Entertainment and Media. Ushobora kuba waribagiye kugira subscribe mugabo ukunda kudukurikirana canke ariho ukitubona, gira subscribe kugira ngo tuzohore tubana nawe. Nimba ikiganiro cakuryoheye ugire like, hanyuma commentaire yawe irakenewe. Hanyuma ushobora kuba uri Nairobi wabibonye, ushobora kuba uri mu igorofa aho usanzwe uba mugabo uri kurabona ibiriko biraba, urashobora kutubwira ukuntu bimeze muri commentaire. Hanyuma ugire partage kugira ngo kino kiganiro naco gishikire abantu benshi bashoboka. Rero Imana ibahezagire naho gutaha mu kindi kiganiro. Merci beaucoup.